wowe uri kurankira no munsi, reka kugira ubwoba. Nama mvuga ko ubwoba ari umwasi ukwizera. Reka kugira ubwoba, izere. Reka kwiyumvira kupfuye kuri ibyo bibazo urimwo. Ibi bibazo urimwo ntacyo bitwaye izina bifise, ntacyo bitwaye uburemere bwabyo n'ubunini bifise. Umwami wacu byose biramwumvira. Ibyo bibazo byawe biramwumvira, nimba byitwa izina kanaka, byitwa ingwara, byitwa ubukene, ndakubwire yuko byose biramwumvira. Umwami yacu Yesu Kristo arakomeye kubiruta. Ureke kwiyumvira ko ibyo bintu bikomeye kumuruta. Arabishoboye. Mugirire confiance, mwizere. Reka gutakaza ukwizera kubera ibintu uri kurabona. Komera mu kwizera. Tangura umwizero, ubivuga uvuge ndabizi neza ko yavuze ko ntaho nzoca mu amazi atazondengera. Uvuga icyo kibazo ufise, uvuga ndabizi neza. Yaravuze ko naho nzoca mu kibazo cyitwa kuunye. Yarabivuze neza ko idashobora kundengera. Hari ikibazo gishobora kumera nk'amazi akurengeye, mugabo nukwiye kuvyizera ko gishobora kurengera, kuko yaravuze ko azoba ari kumwe nawe. Iyo Mana yashoboye gucecekesha umuyaga n'ikiyaga, iyo Mana niyo twizera. Ndabaye ikaze mu kiganiro cy'amasengesho mushikizwa na mwene so Habimana Jibril. Namusimana mu cyuma rivuga ngo Yesu Kristo arakomeye kurusha imifunda. Wowe uri kurankira no muswe gutahura yuko Yesu Kristo akomeye kuruta ivyo bibazo ufise, kuruta ivyo bintu urimwo bikuruhije, bikurijije, bikubujije amahoro. Yesu ivyo bintu vyose arabirusha, arakomeye kubirusha. Ukwiye gutahura yuko ivyo uri kuracamwo, ivyo urimwo, umwami wacu abirusha ubukomezi. Umviriza, arakomeye kubiruta. Ngoma dusome muri Matayo igice 8 ku murongo wa 23 gushika ku 27. Haravuga ngo atambukira mu bwato, abigishwa biwe baramukurikira. Umurongo wa 24, haza igihuhuta gikomeye mu kiyaga, bituma ubwato buzimira mu mifunda, ariko we yarasinziriye. Tugeze ahantu biri tubwira ko Yesu yatambukiye mu bwato, hama abigishwa biwe nabo nyene baca baramukurikira. Rero bari muri urwo rugendo, bariko baragenda, haca haza ngo ibihuhusi. Igihe wakizwa, tubifate yuko wajaye na Kristo, wemeye Kristo ko mujana, uramukurikira. Hama ikintu abantu benshi batazi nuko muri urugendo bw'ubukristo turashobora guhura n'ibibazo. Bibiri tubwira ngo abigishwa biwe bamukurikiye ngo haza igihuhuta gikomeye mu kiyaga, bituma ubwato buzimira mu mifunda. Birashobora gushika uri kumwe na Yesu, waramwizeye, muri kumwe mujana, kuko yarasezerana avuga ngo nzokoma ndi kumwe nawe. Bisigura yuko turi kumwe nawe imisi yose. Rero uno munsi ushobora kurankurikirana nivyo warakijijwe, nivyo waraye ubuzima bwawe Kristo, nivyo waramukurikira Kristo, muriko murajana. Mugabo mu nzira naguma ndabwire ko bishobora gushigashirwa n'imifunda, bishobora gushigashirwa n'ibibazo, bishobora gushika ukarengegwa. Bibiri tubwiye yuko ngo haje ibihuhuta, ngo haje igihuta gikomeye mu kiyaga, bituma ubwato buzimira mu mifunda. Birashobora gushika ukarenge, birashobora gushika ukaba umuntu ari désorienté muri iyo nzira nyene. Yesu muri kumwe, ariko we Bibiliya tubwiye ko Yesu yarasinziriye. Umurongo wa 25, baraza baramukangura bati mugenzi dukize turapfuye. Yesu yarasinziriye, bari kumwe, bari mu nzira imwe, ahantu bariko baragenda. Yesu arasinziriye, aratekanye. Mugabo haje imifunda, abigishwa barabaye désorienté, baratakaje intumbero. Nkuko ubwo bwato bwatakaje intumbero, nabo bari batakaje intumbero, bari batakaje kwizera, bari batakaje bibagiye ivy'Imana yakoze.
uri kurangurira uno munsi hari ivy'Imana imaze gukora mu buzima bw'iwawe muri iyi nzira y'agakiza, birashobora gushika ugahura n'iyo mifunda. Reka kugira ubwoba. Baraza baramukangura bati mugenzi dukize turapfuye. Iri jambo ryonyine rivuga ngo turapfuye ryagaragaza yuko bamaze kwihebura, ryagaragaza yuko bamaze gutakaza ukwizera, bageze ahantu bari kwitapi. Birashobora gushika bigashika ivyo, mugabo wowe uri kurangurira uno munsi hari umuntu muri kumwe, hari umuntu muri ko murajana, hari umuntu ari mu bwato bw'ubwo buzima muri ko murajana, hari umuntu muri kumwe ku nzira ona witwa Kristo. Ivyo bintu biriko birakugora, subiza amaso inyuma, iyumvire, subiza umutima mu nda, umenye ko ari uwo muri kumwe muri urwo rugendo. Igihe wamwizera, waramwizeye kandi wemeye kumukurikira, mu yandi majambo aho uri kuraja ari imbere wowe uri inyuma, muri ko murajana muri kumwe. Ibi bitubwira ngo baraza ati niki, arababaza ati ni igiki kibateye ubwoba? Yesu amaze kubabona aravuga, abantu barinze bavuga ngo barapfuye, bisigura ko bafise ubwoba bw'urupfu. Arababwira ngo mwabafise ukwizera guke mwe. Buna avyuka azibiza ingunza n'ikiyaga, haba agahwekere gose, maze abo bantu baratangara batuye uyu n'umuntu ki, umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira? Aba bantu barabigishwa ba Yesu. Nkuko unye twizeye Kristo n'umwami w'ubuzima bwacu, hari urugendo two turajana nawe rutuganisha mu ijuru, tuganisha azobana nawe, tuzobana n'Imana ibihe bidashira. Rero muri iyo nzira turashobora guhura n'ibibazo, muri iyo nzira turashobora guhura n'ibintu, mugabo nashaka uri kurangurira no munsi utahure yuko Yesu Kristo akomeye kuruta ivyo bibazo, akomeye kuruta iyo mifundu uri kuragenderamo. Kura amaso kuri ivyo bintu uri kurabona, kura amaso kuri ivyo bibazo uri kurabona, shira amaso kuri we. Erega nturi wenyene, yaravuze ngo nzokoma ndi kumwe nawe, yaravuze ngo nawe muzoca mu mazi ntacyo zobagira, yaravuze ngo nawe muzoca mu muriro ntacyo zobagira. Umviriza, yarasezeranye ko azokoma ari kumwe nawe. Wowe uri kurangurira no munsi, reka kugira ubwoba. Nama mvuga ko ubwoba ari umwasi ukwizera. Reka kugira ubwoba, izere. Yesu arabwira abigishwa, ababwira ngo mwabafise ukwizera guke, kuko bari bageze ahantu biyumvira ko bapfuye. Reka kwiyumvira ko upfuye kuri ivyo bibazo urimwo. Iyumvira ubunini bwa Yesu, iyumvira ubunini bw'ibi bintu Yesu yakoze. Nimba Yesu uku kuntu bavuze mu nyuma 70, maze abantu baratangara batuyu n'umuntu ki, umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira. Umviriza, ibibo bibazo urimwo ntacyo bitwaye izina bifise, ntacyo bitwaye uburemere bwabyo n'ubunini bifise. Umwami wacu vyose biramwumvira, ibintu vyose biramwumvira. Umviriza, ivyo bibazo vyawe biramwumvira. Nimba vyitwa izina kanaka, vyitwa ingwara, vyitwa ubukene, vyitwa inzira ushaka kubona, umviriza, ndakubwire yuko vyose biramwumvira. Umviriza, umwami yacu Yesu Kristo arakomeye kubiruta. Umviriza, tangura wiyumvire ko akomeye, ureke kwiyumvira ko ivyo bintu bikomeye kumuruta. Umviriza, arabishoboye. Mugirire confiance, mwizere. Umviriza, reka gutakaza ukwizera kubera ibintu uri kurabona. Umviriza, komera mu kwizera. Tangura umwizero, ubivuga, uvuge ndabizi neza ko yavuze ko ntaho nzoca mu amazi atazondengera. Uvuga ico kibazo ufise, uvuga ndabizi neza. Yaravuze ko ntaho nzoca mu kibazo cyitwa unye. Ndiko ndavuga amazi, kumvuga ico kibazo cawe. Yarabivuze neza ko idashobora kundengera. Umviriza, hari ikibazo gishobora kumera nk'amazi akurengeye, mugabo ntukwiye kuvyizera ko gishobora kurengera, kuko yaravuze ko azoba ari kumwe nawe. Hari ikibazo gishobora kumera nk'umuriro uje kugira ngo guturire. Umviriza, Yesu yaravuze ngo umuriro muzoca muri ntacyo uzobagira.
reka kugira ubwoba. Hari abantu benshi, ibyo ndiko ndavuga byababaye ko abanyisirayeli bari imbere y'ikiyaga gitukura, bagiciyemo nk'abaciye nk'abaciye mu ibarabara, baciye mu kiyaga gitukura nk'abaciye mu ibarabara risanzwe, amazi ntiyigeze abarengera. Shadraka, Meshaki na Abedenego barabaye mu muriro, mugabo umuriro ntaco wabagize. Iyo Mana yabarinze ico gihe, iyo Mana yabacishije muri ico kiyaga gitukura, niyo Mana twe twizera. Iyo Mana yashoboye gucecekesha umuyaga n'ikiyaga, iyo Mana niyo twizera. Wari kuranka uno munsi ivyo urimo vyose Umwami arabishoboye, reka kugira ubwoba. Yesaya 41:10 aravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje. Iri ni isezerano ry'Imana. Reka kugira ubwoba, reka ntukihebure, reka kwihebura, reka kugera ahantu wihebura. Ufise Imana, kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje. Wari kurankurikira uno munsi, reka kugira ubwoba. Wari kurankurikira uno munsi, reka kwibaza ko hari ibintu bikomeye kuruta Imana yawe. Imana yawe irakomeye kuruta ivyo bintu urimwo. N'umunsi naje kukuremesha, naje kukubwira rino jambo: Umwami wacu Yesu Kristo arakomeye kurusha iyo mipfundo urimwo, kurusha ivyo bibazo urimwo, kurusha uwo mubabaro urimwo, kurusha iyo ngwara urimwo. Gituma nshaka gufata umwanya wo gusenga muri no mwanya, wizere ko atakintu na kimwe Imana idashoboye. Ugwaye fata aho ugwaye, ufise ibibazo ufate mu mutwe, aho ufite ikibazo hose wizere. Umviriza, ni Imana ibishoboye. Yesu yarabwiye Marita, aramubwira ngo sinakubwiye yuko niwizera uza kubona ubwiza bw'Imana? Nawe uno munsi niwizera ko no mugoroba uraza kubona ubwiza bw'Imana. Reka kugira ubwoba, izere yuko ashoboye. Nimba ibiyaga byaramwumviye, nimba imipfunda yaramwumviye, ni gute wewe, ni gute ivyo bikugora bitomwumvira? Gituma nshaka gufata umwanya wo gusenga, hama usenge wizera. Ndiko ndabwira n'abantu bamisi banyandikira bafise ibibazo vy'ingwara, ibibazo vyose mufise, fata aho ugwaye hama wizere gusa. Wizere, ndashobora kutavuga ivyo ugwaye, ngo hafata aho hantu wizere gusa. Wizere, uraza kubona ubwiza bw'Imana. Data mbiza ndakorese umuntu akarangurikirana Mwami. Mwami, ntacyo bitwaye igihe amaze iminsi agwaye Mwami. Mugaye ico tuzi nuko ibiyaga bikumvira, ico tuzi nuko Mwami imifundi ikumvira, ico tuzi Mwami nuko Mwami ibintu byose bikumvira. Nta kintu na kimwe kitakumvira Mwami. Ndasengeye no muntu Mwami ariko arangurikirana Mwami, mw'izina rya Yesu Kristo Data. Mwami, aho yibaza ko hari ibintu bidashoboka, ijambo ryawe rivuga ngo bidashobokera abana b'abantu, iwawe birashoboka. Nta kintu na kimwe kidashoboka. Gituma nsengeye umuntu Mwami ari mu bibazo Mwami, vyamurengeye Mwami, atari karabona inzira Mwami. Ndasenze mw'izina rya Yesu Kristo, ahatari inzira abona inzira, abona umwijima, ndasenze mu muco ugaragare. Abona Mwami kurengana, ndasenga mu kurenganurwa kuhabeho mw'izina rya Yesu Kristo. Ndasenga umuntu wese akarangurikirana Mwami, afise ikibazo, ubifashe kwese mu mutwe Mwami. Mwami, ntarinze kuvuga ivyo afise Mwami, ndasenze Data mwiza, nifatanije nawe Mwami, ko nizera ko vyose bigushobokera. Gituma nsengeye no muntu Mwami, ivyo ariko aragusaba Mwami, ndasenze Mwami bishoboke mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami, urakoze tamze kumugiriye, urakoze Mwami kubucirinze, waho akazi, aho uri amadeni Mwami, abo Mwami ukuriyeho Mwami gutetererwa, aho ubahaye Mwami urugo, aho Mwami uhaye Mwami ku rugo rwabo ruguma, abagira batandukane Mwami, aho ukomeje ingo zabo mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami, ndasengeye abantu bose bafise ibibazo vy'ingwara Mwami, ubakize Mwami, cyane cyane abadafise abana Mwami, basengeye bashaka, banyandikiye bavuze ko bashaka abana Mwami. Ndasenze Data mwiza, bakira abana mw'izina rya Yesu Kristo, bagenderere Mwami mw'izina
izina rya Yesu Kristo ndasenga umuntu wese akarangukira mwami adafise umwana mwami mugenderere mwami umugenderere mwami umuhe mwami umwana mwami umwaka uzanyandikire mwami amashingiro naye kuri Imana igira neza mwami ndasenga n'abantu bose bakarangukirana mwami bafise ingwara mwami aho bakoze ko hose mwami abafise ikibazo c'umutima mwami igeze ku rugezo rwo hejuru ku bipimo vyo hejuru mwami ndasenze mwami kugira wacecekeje ikiyaga kimwami kirakumvira niko ncecekesheje mwami umutima waduze umanuke mwami yo diabete mwami genda izimangane mwami yo sida genda izimangane mwami yo hepatite genda izimangane mwami iyo ngwara ya foie genda izimangane mwami iyo ngwara yose mwami igituntu genda izimangane iyo ngwara mwami y'amatwi aguma amengagira zibe mwami iyo ngwara ihere mu izina ya Yesu Kristo kire ugwaye amaso abona umenga aguma genda huma ndasenza yakira gukira ayo maso akire amere neza mu izina rya Yesu Kristo urakoze datamiza kugendera ubwoko bwawe kudatamiza mwami kuba kijije kuba bohoye uvise ubare hari wo hose mu ngingo hose urakoze datamiza kumukijije kumubohoye kongiye kumva inaye nimizina Yesu ndabisenda vyizera amen 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 ndize ko ino jambo ryagufashije ndize yuko wagize ukwizera kwasuye kugaruka kandi ari Imana yakoze kaba igihe ko turasenga hari Imana yakoze mu buzima bw'iwawe kandi ndizera ko hari Imana yakoze utwandike ibizima bizaca umunsi yagukijije yakubohoye yagucira inzira utwandike ibizima bizaca umunsi ko turabizi neza ko hari Imana yakoze kaba naho igihe twako turasenga hari umutwaro utavuze cyangwa wifuza kuduha umutwaro utwandike ibizima bizaca umunsi dusengere hamwe rero nawe utamukira iganiro nk'aya mango Imana ibane nawe.